Ikiganiro ingingo z'urufatiro mu kwizera ni ikiganiro gitegurwa na Antioch Foundation mu mugambi wayo wo gukomeza amashengero biciye mu gukomeza abizera no guteza imbere uburongozi bwiza Eco d'Antioche. Ico kiganiro kigizwe n'urukurikirane rw'ibiyago vyisunze Bibiliya ku bibazo bitandukanye abantu bakunda kwibaza bijanye no kwizera hamwe n'ubuzima rukristo. Turabahaye ikaze mu kiganiro ingingo z'urufatiro mu kwizera ni iteka ridasanzwe gusubira kubana namwe mu kiyago nk'iki. Umunsi tugeze ku kiyago kigira 36 kandi twatewe iteka no kuronka abatumire tuyaga. Mbere yuko ndababwira iki kiyago cerekeye nagomba mpikaze abatumire turi kumwe bidondore abariko baradukurikirana. Ndahaye ikaze umutumire wa mbere, kaze wo twidondora. Murakoze. Nitwa Claver Nitonde, nkabandi umukristo mu ishengero rya Shama Temple. Hanyuma Ubujumbura. Nkora ibikorwa vya misi yose ahantu bita kuri television heritage. Yego. Murakoze cyane. Karibu cyane Claver. Murakoze. Yego. Turi kumwe n'undi mutumira agira kabiri nawe yo kwidondora bariko baradukurikirana. Murakoze. Nitwa ku mazina Ndayiza Aloys. Abandi umwongere umwe mu bongere bishengero rya Eglise Vente akari gendere kuriye mu ntara ya Cibitoke. Ego karibu cyane Pasteur. Murakoze. Ni Yannick Ngabirano muramumenyereye mu biyago nk'ibi ni jewe turiko turayaga. Umunsi mfise ikiyago kivuga ku butunzi hamwe no kwizera rukristo. Umwe yaravuze ati abantu ba mbere baba bafise ingorane mu ishengero mu Burundi ni abatunzi. Kuko abantu bavuga ibi n'ibindi kubijanye n'ubutunzi, bamwe bavuga yuko abatunzi batazoja mu bwami bw'ijuru ari nko guca mu zuru ry'urushinge ingamiya, abandi bakavuga ibindi. Mbega turavye Bibiliya yo yita umutunzi ninde? Hama Bibiliya yiteze yuko abafise ubwo butunzi bamara iki, bakora iki, nibyo tugomba tuyage kumbure byofasha umwe n'uwundi mu gutahura. Twisunge ikete rya mbere Paulo yandikiye Timoteyo igice ni ica 6 uhereye ku murongo wa 17 kugera ku murongo wa 19 havuga ngo wihaniza abatunzi bo mu vy'iki gihe boye kwibona canke kwishimira ubutunzi butari ubwo kwishimira, ariko bishimira Imana iduha byose bisesekaye ngo tubinezererwe, kandi bakora iciza baba batunzi ku bikorwa vyiza, babe abanyabuntu bakunda gutanga, bibikira ubutunzi buzobitanguriro ryiza mu gihe kizoza kugira ngo bacakire ubugingo nyakuri. Nano majambo magufi tugomba tuyage. Kino gice ca 6 uhereye ku murongo wa 6 harimo byinshi bivuga ku bijanye n'ubutunzi, aho Paulo atangura yerekana ingorane rimwe na rimwe abatunzi bagira. Biri mu gice ca 6 ariko aranababwira no kuntu bakwiye kwifata. Tubona ariko arabwira Timoteyo ko yofata abatunzi, yobwira abatunzi bo kwifata. Nico tugomba tunayage ko mwono mwanya. Ntatebaganye mpere ku mutumire ndamubaze umuntu yitwa umutunzi ninde hani wacu, turavye umutunzi naho twogenda n'ahandi. Murakoze cyane. Yego. Ico kibazo nibaza yuko n'umwana akiri muto cyane yocishura kubera n'ibintu bikuriramwo. Umutunzi bavuga bati n'umuntu afise ibintu bigaragara. Bega afise amahera menshi, bega afise inzu, amazu, bega afise amodoka, bega afise amatongo manini. Ubu ngiye biko biragabanuka mugabo misi heze bavuga ati afise inka nyinshi. Mu vy'ukuri uwo muntu bavuga bati aratunze, yambara gute, uwo n'umurundi atunze. Wa wundi wese amubanje avuga ati nukuri uri boss kabisa. Yego. Bazi umutunzi ni gute? Haravuga ati je ntunze umutima mwiza. Twebwe wo twita umutunzi ahi wacu ninde? Nkuko mugenza aje kubivuga. Yego. Umutunzi turavye mu mico no mugenzo yo muri iki gihugu cacu. Yego. Abantu abo bita umutunzi n'umuntu afise ibintu bigaragara. Yego. Umuntu afise imiduga itahuka mu rupango,
umuntu afise umuryango munini agashobora kuwutunga mu buryo bubereye n'umuntu afise amafaranga ego afungura yihereza icyo ashatse ego kuno murongo wa 17 niho nahiko ndaraba ariko aravuga ati uhanure abatunzi boye kwibona canke kwishimira ubutunzi butari ubwo kwishimirwa nigikare karashaka kuvuga mu kuvuga ko badakwiye kwishimira ubutunzi butari ubwo kwishimirwa ga pasteur Paulo yandikira Timoteyo abamubwira aya majambo yego biragaragara neza ko abakristo badakwiye kwifata nk'abanyamahanga kubera ko ubutunzi yareka aramutumira kugira ngo ubutunzi batahure ko ubutunzi bakwiye guhereza ikibanza nyene ubutunzi nawe ubutunzi ni Imana batahure ko Imana ari yabahaye ubwo butunzi kandi ubwo butunzi bakwiye kubukoresha mu muhamagaro mu vy'Imana bahamagarira yego ariko aravuga Claver ku murongo wa 17 Paulo abwira Timoteyo ati bwira abo batunzi boye kwibona no kwishimira ubutunzi butari ubwo kwishimirwa kubera ikari kababwira ko ubutunzi butari ubwo kwishimirwa ariko ashaka kuvuga iki murakoze ni ikintu gikomeye gose kubera kubwira umuntu yakuze afise ibyo vyibetswe ko turavuga no gutahura kujya nyene ukacumubwira ngo subwo kwishimirwa ni ikintu gikomeye gose ariko ariko aravuga yuko mu vy'ukuri ubutunzi bwo kwishimirwa kubw'imvo novuga nka zitatu bwa mbere ubutunzi ntibuhaza ntibunyura donc ubushakashatsi mbere bwerekana yuko mu bihugu bitunze baragize ubushakashatsi abanyamerika n'abongereza basanga mu bihugu bitunze ku isi niho hambere abantu benshi biyahura byatangaje kumva ko umuntu afise bya bene dushaka ari we ahubwo agera ahantu avuga ati yego ntabwo igikurikirana gupfa ubutunzi bisigura yuko ikinogo umuntu afise ntibushobora kucuzuza ukuroranirwa kwa kundi umuntu ashaka niya buronse aguma ashaka aguma asanga atashujura atarose kwa kuroranirwa bwabuzime yashaka asanga atabushikide none bimeze gute wa munezero ya mahoro kwa kugubwa neza wa kunumva umutekanye amahera ivyo ntabitanga ikindi cyambere cya kabiri ubutunzi bwo kwishimirwa kubera si kintu umuntu ashobora gushira kuko akontrola ametriza yovuga ati iki kintu ndazi nyene gitangore nyene kibandanga ndazi nyene shobora kukigumya imyaka yose nshaka abarundi bavuga bataho vyiriwe siho birara naho biraye siho vyiriko nasaro yavuze ati ntukishimire ubutunzi kuko hari igihe ubutunzi bwomera mu babuka gusiga yego kandi abarundi bakavuga bati utazi ivy'isi avyita ivyiwe umuntu ashobora kuryama uyu munsi atunze mugabo ejo akavyuka ari umukene wabona avuga ati ikintu numva co mfasha no gupfa kubera avutse byaheze kandi yari avyibaza ko vyogenda uko yumva umenga agaciro kiwe gafatanye n'ivyo bintu afise bigiye rero ni nko kumenga ntacabereyeho ica gatatu ubutunzi bwo kwishimirwa kubera yuko subwo ibihe bidashira iyo umuntu apfuye arabisiga bere benshi baja kwicwa n'ishavu n'umwiko bavuga ati bya bintu narondera imyaka yanje yose ndabisize none hangiye hahandi bazompamba mu metero 2 ni naye amazu ufise si ivyo ibihe bidashira iyo upfuye ntugenda ubijanye mu gihe utabikoresheje neza ngira ngo mpamvu tubishika ko mu bibazo bikurikira murakoze cyane birakomeye ariko uko biri kose ndavye no mirongo ya kabiri Paulo ntari karihaniza ubutunzi kari bubi ariko menga acatangura kubabwira uko bakwiye kubukoresha ahubwo sinzi ko wogira kukurira aho nyene waruri ko twumvise katari bubi akababwira ko ubutunzi nubwo gukoresha gute abatunzi bakwiye gukoresha ubutunzi bwabo gute bakwiye kumenya ko uruhara rwabo ari uruhe murakoze cyane mu by'ukuri uwo murongo wa 18 wabitomora neza avuga ngo kandi bakore iciza babe abatunzi ku bikorwa vyiza babe abanyabuntu bakunda gutanga ariko avuga ati abantu bafise ubutunzi ntibabute ntibanabutuke ngo ibi ni ibyaha n'ibyo badayimoni ahubwo niba bukoreshe mu gufasha abandi niba bukoreshe mu kugira akamaro mu babakikuje nibabe abantu bakunda gutanga niho bazoba babaye abatunzi rero beza bazoba bukoresheje mu nzira nziza ivyo Imana ishaka nishaka ko bakena ababifise nabikoreshe muri iyo nzira Pasika
wowe ubyumva nk'uko Claver ariko arabivuga canke Claver nuko atazi icari cy'ubutunzi hariya mu cibitoke umenga inoti ziraboneka nivyo kuri amafaranga ubutunzi buriho mu cibitoke ariko kandi uri kuraraba bakoresha ibitabereye kuba buronse aho kugira ngo bakore iby'Imana yabahereye batahore ko ari igikoresho Imana bahaye kugira ngo bashingire naye Kristo bamamaze ubutumwa bwiza babukoresha ahubwo mu kuzana abagore kurongora abagore babiri mu kaboregwe mu bintu bidahesha Imana icubahiro ivyo rero nivyo yariko arabihanikiriza ariko aberekera igikorwa bakwiye gukora ko bakwiye kuba abantu bakora ibyiza yego ko bakwiye kuba abantu muri bo barangwa no kwitwararika abandi gushira abandi imbere Ego hano ariko aravuga ibintu byo gukoresha ubutunzi mu vy'ibihe bidashira 19 bibikira ubutunzi buzobitanguriro ryiza mu gihe kizoza kugira ngo bacakire bugingo budashira ariko ashaka kuvuga iki ni gute ubutunzi bwacu bwokoreshwa mu bijanye n'ivy'ibihe bidashira ga Pasteur urakoze cyane uri kuraraba Paulo ariko arabereka yuko isi atari wacu yego bakwiye kubaho bazi yuko ari ntizo bari ngaha nk'ingenzi ejo batazoba bari ngaha yego rero hariho aho tuzomara ibihe n'ibihe ariho bakwiye kwiyumvira ariho bakwiye gushira ingufu zabo mu gushobora biratangaje kubona umuntu afise ibintu hanyuma ugasanga abana biwe ntabyo bagenda gusa ugasanga mu nzu y'ubwatsi kandi afise ibintu ngo ariko arabirundanya ariko arashira amahera mu nkona ariko arashira amahera ku makonti kandi muvyo yarahamagara Imana yari muhaye ubwo buryo kugira ngo ashobore kurera neza abana biwe kugira ngo ashobore kwigisha abana biwe neza kugira ngo afashe wa mubanyi ari ku ruhande amwereke ingene Imana igira neza ateze imbere abandi kugira ngo nabo batere imbere bamenye ko Imana ibakunda ariko akabirundanya nga umunsi umwe yari karabibutsa atariko kandi mwibuke yuko nyene ubutunzi wabahaye ubwo butunzi ejo azobubabaza mumaze kuva kuri isi ego Claver ibi kintu Paulo aragomba kubwira Timotheo kuno murongo wa 19 ni gute twotahura akavuga ati bashireho urufatiro rw'ibihe bizoza nibijanye kugira ngo bacakire ubugingo nyakuri ibintu bijanye n'ibyo koresha ubutunzi mu bijanye n'ivy'ibihe bidashira bisa naho Paulo aravuga ariko agomba kuvuga iki murakoze cyane yabivuze reka kumbure nongere ko bikeya nibaza yuko bisigura yuko avuze ati nibakoreshe ubutunzi mu bintu bidahera ngaha ku isi nabyo ni ibihe n'ubwami bw'Imana n'ubw'ibihe bidashira ni ukuvuga ngo nibatange cyangwa nibafasha abandi basunitswe n'urwa rukundo rw'Imana nibarere abana babo basunitswe n'urukundo rw'Imana bagomba kubabonamo umutima w'Imana kugira ngo bazoshishikare bagura ubwami bw'Imana yari karavuga ati abantu bararonka ubutunzi bagaca bazana abandi bagore ahubwo ubutunzi bwabo ijambo ry'Imana karavuga riti nibabikoreshe mu gutunga neza imiryango mugabo kandi ntibatumbereye batumbereye icubahiro c'Imana ivyo byose bo bikora ariko batumbereye kunezereza Kristo niho uwo nyene bakoreye mu bihe bidashira zobahemba kuko urumva ubuzima bwabo ntibuherera ngaha ku isi ibihe bidashira bazosanga bya bintu byabo byabitangiye imbere kuko Imana yaduhemba hanyuma kandi iyo dukoze gutyo ubutunzi bwacu tukabwinvestisa mu bantu uvuga nti tukabukoresha mu gufasha abantu kubw'icubahiro c'Imana niyo dupfuye babandi basigara barabijyako kandi kubera tuzokwamaho uzi ko umwana wawe azosigara abaho gute uzi yuko bitagenze neza ugasanga umudamu waramusize uzi ko azosigara abaho gute babandi wafasha niyo azosigara bavuga bati umwana wa naka ntashobora kumfana ntashobora kungoranwa nkiriho ngishoboye nzokora uko nshoboye kubera nanje yaramfashije nanje yasunitswe n'urukundo rw'Imana arangezaho ngeze nico gituma ntashobora kumwirengagiza twibuka ya nkuru ya Mefibosheti umwana wa Yonatani yarapfuye mugabo Dawidi aravuga ati ineza Yonatani yangiriye sishobora kutayishura agomba umuntu ameze gute Mefibosheti cyari kimuga ntiwomengo n'umuntu
arabitse yoje ibwami gasa Dawidi aravuga ati tuzokwama dusangira kugira ndakwiture yaneza. Rero nuko kuntu iyo tubikoze ku bwami bw'Imana bw'icubiro c'Imana mwivuga butumwa n'ibindi ntibiherana natwe bizobaho bizoguma bibandanye kurunganira dukurikira no mwijuru tuzobisangayo. Murakoze. Wowe uriko uradukurikirana wadufatiye mu nzira turiko tuvuga ku bijanye n'ubutunzi hamwe no kwizera rukristo, aho tubona mu gicete ca mbere Paulo yandikiye Timoteyo umurongo wa 17 na 19 Paulo ariko arabwira Timoteyo uko yofata abatunzi mw'ishengero, ntimugwe mu mutego nk'uwabandi bariko baragwamwo wo gufata ubwo butunzi bukabica bukabonona, ahubwo nimuraba akarya Imana yabahaye bijanye n'ubutunzi mumenye yuko ubutunzi si bubi, ariko hariho umuhamagaro ujanye nabi Imana yahezagije ubutunzi mu byo gukora. Nivyo abatumire bariko baratuyagisha. Nariko niyumvira hani iwacu twatanguye tuvuga ibijanye na kino gisomwa, nako niyumvira hani iwacu niyihendero dukura twumva umwana w'umurundi ahabwa kubijanye n'ubutunzi, naho twavuga umwana w'umurundi mama wanje Burundi bwo tuguma tuvuga ngo turakenye muri rusangi mwisi, niyihendero ikikujwe n'ubutunzi duhabwa, imico yacu n'imigenzo ni guti duha kubona ibijanye n'ubutunzi, kuko kuduha kubona ibijanye n'ubutunzi niko duhava tukavyifatamwe. Bimeze gutega Claver, sinzi ko dufasha gatoya. Murakoze gose. Ni kibazo gikomeye cyo kwiraba no kuraba umuco wacu n'ikibano cacu. Je ko muhanda vyumva kandi ndabibona nakuze ndabibona, bavuga bati ukororanirwa n'inko novuga ntibavuga bati ni citiranwa cyo kugira ubutunzi bwinshi. Umuntu roraniwe niwo muntu afise amahera menshi, no muntu afise bya bintu twavuga, mbega afise amatongo zanka y'amaparcelle, afise amazu menshi, n'umuntu yaserutse ubona ko yambara neza, afise imiduga myinshi, n'umuntu abegwa, n'umuntu yugiye ku meza yiwe vy'ukuri usanga ari amashugwe, uwo niwe muntu aroraniwe. Hanyuma ikindi bavuga bati kuroranirwa no kugira no kubaho no kugira iteka. Iryo teka naryo riva kuri bya bintu naryo nyene, kuko bacha bavuga bati erega umukene nta jambo, erega umukene ni nyagupfa, umukene ni nyakwicako, ntaca amazi ntaca avuze. Hari n'abavuga bati umukene na nyina aramwanga, hanyuma bati umwuko ni kiriko atakiriko n'igiti nk'ibindi. Ibyo byose biko birerekana ngo agaciro k'umuntu kagaragarira mu byo afise, atabifise nta n'agaciro afise. Kandi iyo niyo ndero duhabwa, niyo ndero duhabwa, nibyo vyiyumviro dukura twumva sinayi wacu gusa mbere kwisi yose. Hano ngo mwamwumva abongereza bavuga bati no money no life, atamahera nta buzima. Narundi bashavuga bati ega nta cyane amafaranga, ufise amafaranga ufise vyose. Nibyo je mwana. Urakoze cyane, ariko arabivuga nibutse ikivugo c'abanyamerika kigezweho, avuga ati kora gose ku myaka yawe ya kare kugira uje kukuruke hakiri kare, nko ku myaka nka 40 ucuga ivyo wegeranije. Haca mu iciyumviro cyo gutegekaniriza kazoza. Sinzi pasiteri nawe uko abibona, naye kumubaza ati wewe wakuze wigishwa iki, ariko murabona aregeye imbere no mu myaka hambavu yiwe hari n'ibyo yoba yarabonye. Ni yihendero duhabwa mu mashure, mu mico, mu miryango kubijanye n'ubutunzi. Ni gute batubwira ibijanye n'ubutunzi nuko tutobusamarako? Ego murakoze. Ego weje kuvuga ijambo rijanye no gutegekanya namwe ntabika canke ategekanya kuko ari byo afise. Ivyo afise rero mu bijanye n'ubutunzi benshi uri kuraraba bagerageza kugwiza amatongo, bakubaka amazu menshi, bakagira amakonte, bakagira ibintu hirya no hino kugira ngo bigaragare nk'umuragi bazoshobora gusigira abana. Ariko ikibabaje nuko iyo babibasigiye ivyo bintu ntibigaruka ngo bizana amahoro mu muryango, ahubwo babijyaniramo. Icyo kibabaje. Rero twisunze ijambo twasomye turabona ko ubutunzi nyabwo abantu bakwiye gutahuranye n'ubutunzi
bakinvestisa ubwo butunzi nyene bakitangura kwigisha abana babo bagatangura kwerekera abana wa mutima w'urukundo mu kugirira neza ababanyi mu gushigikira bya bikorwa nkuko mwene data yabivuze kugira ngo ubutumwa bwiza bukwira amahanga bukwira isi abataramenya Kristo bamumenye kuko ereganisho duhamagarirwa Yesu ari tegeko yatanze atutegereje ngo tugende duhindure amahanga yose abigishwa ivyo rero muri ibyo tegeko nta numwe avuyemo ari umwigisha wa Kristo ariho kugira ngo ahindure amahanga rero igihe utewe iteka ugahabwa ubwo buryo nakajya ubuhawe keza ko kugira ngo ushitse rya tegeko ego urakoze mu biyago bikurikira n'abandi batumire twarabonye ikintu kijanye no gutanga Imana idusaba twarabonye yuko yiteze ko icyo dutanga cyose tugitanga tunezerewe bega bashico naco ne kirakora mu bijanye n'ubutunzi ni gute umuntu yoshobora gutanga ko twumvise hano mwina mirongo Paulo akavuga ko abatunzi bakwiye kuba abatunzi ku bijanye n'ivy'ubuntu byo gutanga kandi gutanga Bibiliya ikabisanzwe ivuga ngo dutange tunezerewe ni gute umuntu yoshobora gukora kino gikorwa cyo gutanga ku butunzi bwiwe anezerewe nibiki byo bimushoboza ko ego nkikabigoye nta kigoye kirimo ariko kandi bigoye bigoye kutaratahura icubwo butunzi yahawe icakwiye kubukoza kudatahura ko ari Imana yamubwira ubwo buntu yamuhaye akajyo kugira ngo ashobore gutanga ariko ko watahuye nakajyo keza ko kumvira ya Mana yamuhaye bwa butunzi nakajyo keza ko kuba umwizigirwa kuvya Imana yamuhaye akamwizigirwa kugira ngo ashitse ico Imana igomba ego Claver duhejeje kubona ku kibazo giheze indero duhabwa ku bijanye n'amafaranga ko biri kose twumvise ko intumbera ari kuziganya menshi ashoboka mugabo hano naho twabonye ati abatunzi ni abatunzi ku by'ubuntu bega basha byose abika umuntu kugira abo umuntu atanga nezerewe ku bijanye n'ubutunzi bwiwe mwisi akikujwe n'abavuga ati yaziganye nyabuna wishinze utanga wowe uzohagirira ingorane ni biki byo dushoboza murakoze gose ikibazo gikomeye cyane reka mbere ku ijambo Paulo abwira abaroma 12 abwira ati ku murongo wa 2 ati ntimushushanywe n'ivyiki gihe yamara muhenuke gose mugize imitima misha muzindi rimwe bavuga ngo mugize ubundi buryo bushashe bwo kwiyumvira ubundi buryo bushashe bwo kubona ibintu gutahura ibintu rero nibaza yuko ikintu cambere cyo dufasha ni ingene tubona ibintu gutandukanye n'isi nimba isi ivuga iti umutunzi n'umuntu avyegeranya n'umuntu abifisa ahantu birunze twebwe Imana ishaka ko turongorwa no gutara kuvuga ngo umutunzi n'umuntu ariko aragira akamaro muri benshi n'umuntu ariko arabisanzaza mu bantu umuntu ariko abifashisha benshi uwo muntu niwe muntu Bibiliya yita umutunzi umwe avuga ati je ndavyegeranya uwundi avuga ati ndabitange ndabiha abantu ndabikoreshe mu bantu mu gukunda abantu no mu kubafasha bigira akamaro kuri benshi nibaze yuko tugize uko gutahura coba ari ikintu kinini rwose Imana dukoreye gica gisunika ingendo dutanga tunezerewe bica vyoroha rwose ego tukiri ngaho nyene twariko turahiga mu bibazo vya mbere twabaye turiko turahiga isiguro yo ku babatunzi kubijanye n'ivya kazoza n'ibihe bidashira bega hoho n'iki cyo bidushoboza nahone ko tuzi ko amavuta y'umugabo arayamuraye ko n'ubutunga tunga umunsi kuko ejo sinzi ukuntu bizogenda hama twaba twumvise ico ciyumviro nyabuna co kwiyumvira ko ejo hariho bivana n'ukuntu twakoresheje ubutunzi bwacu nibiki byo bidushoboza hoho nk'abatunzi twebwe nibaza ko twabitahura twisunze akarorero canke igicapo c'umukozi n'umukoresha nkoresheje imvugo ya kera ya cami umukevyi n'umwami umukevyi n'umuntu novuga mu Gifaransa n'umugérant umuntu atunganya ubutunzi bwa shebuja uwo muntu mu isanzwe ntatungwa n'ivyo ntatungwa no kurya bya bindi ari karajera ahubwo akora ajeha neza yisunze uko shebuja ashaka hanyuma shebuja ni wamumenya avuga ati je ngenda bikore neza je nazi ko databuja zompemba rero nibaze ko twotahura yuko turabakevyi b'Imana turabagérant b'Imana yadoze twe sivyi wacu
nivyo umwami rero uwo mwami turiko turakorera nitwabikoresha neza arazi ingene azoduhemba kandi impera zoduha siyo muri ubu buzima gusa no mu bihe bidashira ni hahandi n'igihe twava mu isi ko tutazi bizokurikira none ivyo ufise yavuze ati abatunzi baravyegeranya bakavuga bati abana banje bizobatunga mugabo hagiye basigara bajyaniramwe hari n'igihe mu minsi mikeya basigara babimaze abidandaje kandi babidandaje camunara biraheze mugabo wa muntu yabikoresha kubw'icubahiro c'Imana wa muntu yabikoresha avuga ati ndiko ndabikoresha mu guhesha Imana icubahiro ingene Imana izosigarira bikora ntavyazi ingene izosigarira atunga abana biwe ntavyazi mugabo niyibizi kuko nabo bana regasabiwe nabayo jewe nibaza rero dutahuye tugize uko gutahura kuko turabakozi b'Imana turi abajeha abakevyi b'Imana yaduhaye bica vyoroha kwizera yuko ibizokurikira n'Imana ibizi kandi tubazi kwitagira urwangara atana kimwe yirengagiza izobitunganya neza hoba hariho n'umurongo uri mu kuvayo mu vyagezwe 20 uvuga ko Imana igirira neza uruvyaro rw'abagororotsi nkeka bipfana n'ikintu nico onye cyane gose n'abanyakibi ukuntu bahana kugera ku ruvyaro wo wibuka uravuga yuko Imana abayigarariza irabahana kugeza ku rungano rugira kane mugabo yumvira irabagirira neza kugeza ku rungano rumengo rw'igihumbi ego urumva ingurukano rw'igihumbi bashingira ngo ibihe bidashira rero bisigura yuko iciza umuntu akoze Imana iracaplika kabazomukurikira kugeza ku runganwe rugera ku gitigiri kinini cyane ego uwo murongo turiko turavuga uri mu kuvayo 20 murongo wa 5 havuga ngo kuko je uhoraho Imana yawe ndi Imana ifuha mpora abana ibigabitanyo vy'abase nkageza ku runganwe rugira 3 no ku rugira 4 rw'abanyanka nkagirira ikigongwe abankunda bakitondera ivyagezwe vyanje nkagezwa ku runganwe rwabo ko ruzogenda rukurikirana gushitsa igihumbi umurongo urakomeye cyuko turavuga werekeraniye n'ibikorwa dukora uwo munsi twebwe abari uwo munsi nk'abavyeyi kuntu bigira ingaruka ku bazodukurikira sinzi ko pasteur yumva nawene ico kongera ko ni iki coshoboza umutunzi gutangura nawe kwiyumvira ku by'ibihe bidashira akoresheje ubutunzi bwiwe ego mu byashire Yohana haratubwira neza yuko wahirwa bapfa bapfira mu mwami kugira ngo ibikorwa byabo bigenda bibaherekeje bisigura ngo ibikorwa dukorera ngaha mu isi ntabwo bizohera gutyo ni naba jewe no gukorera igikorwa nkuko mwavuze mwatanze akarero kuri Yonatani nyene yakoreye neza David akibuka umwana we Mefibosheti akamukura iyo yarari akamuzana akamureheza kuri yakumeza sinibaza y'Imana umuremyi idukunda yatanze n'umwana wayo ku bwacu ibikorwa turiko turakorera ngaha mu isi ko bizijana oya ahubwo hari ingaruka nziza ku bana bacu yego urakoze cyane naha nyene tugarukirije ikiyago cacu twari kuyaga byinshi ariko tubakengurukire ku ntererano zanyu abo badukurikiranye twari ko tuyaga ku bijanye n'ubutunzi no kwizera rukristo ico Bibiliya ivuga ku bijanye n'ubutunzi twabonye ko kimwe ntahara ari uko ubutunzi atari bubi kuko bunava ku Mana kuko twabonye yuko Imana ngari itanga byose bisagutse kugira ngo tubinezerererwe turumva ko harimo uruhara rw'Imana mu gutanga ibijanye n'ubutunzi ariko twumvise yuko biciye mu ntererano za batumire yuko ubutunzi ari ingabire imwe mu zindi ngabire nyinshi Imana itanga kandi ko buri ngabire Imana yatanze harimo ico yiteze ingabire ya mbere n'ubuzima Imana izotubaza ico twakoresheje ubuzima bwacu impwemu n'ibindi nguvu zacu ico twazikoresheje hama n'izindi ngabire zo gukorera Imana mu buryo butandukanye na zone zirafise ico Imana twitezeko ni nka wa mukoresha yahaye umutahe umukozi amwitezeko inyungu
twumvise ko n'iby'ubutunzi Imana hari icivuga ku batunzi. Imana yiteze yuko abatunzi baba batunzi mu bijanye n'ivyo kugira neza, yuko ku ruhande rwo kwiyumvira kwiyegeraniriza byinshi, ahubwo bashira inguvu mu bijanye no kugira akamaro, kubera yuko ivyo bita ubutunzi, ivyo birundanije ari ubutunzi butari bwo, atari nyakuri, kubera yuko buherana na buno bugingo, umuntu nawe akaba atazi umwanya ariko arabikora. Rero ndagukengurukire Claver ku ntererano watanze, nta nkeka yuko zizofasha uwakurikiranye kino kiyago. Murakoze cyane. Kandi twiteze ko nitwasubira no kubakenera tuzobikora ko mukagamburuka nko nyene. Yego cyane. Ndanamukengurukiye Pasteur Aloys yagize akigoro kuva mu Cibitoke aje kugira tushobore kugira na kino kiyago. Wakoze ku ntererano nziza kandi zizogira ico zifashije. Twizeye ko nawe we nitwasubira kukwikora ko uzokugamburukira. Mwakoze cyane kandi mwakoze ego. Ndanabakengurukire mwese mwakurikiranye muri kano kanya kino kiyago, n'abazogikurikirana mu nyuma. Umwami abahezagire. Kino kintu mucitwararike kijanye n'ubutunzi. Imana iriteguye ko dukoresha ingufu zacu mu guhiga ubutunzi, ariko irafise nuko yiteguye ko tubukoresha. Mbere twobifashwa na kino gice ca 6 kiri mu ikete rya mbere Paulo yandikiye Timoteyo. Wareka arabashikiriza kino kiyago ni Yannick Ngabirano, naho ubutaha Umwami Imana abahezagira. Ikiganiro ingingo z'urufatiro mu kwizera ni ikiganiro gitegurwa na Antioch Foundation mu mugambi wayo wo gukomeza amashengero biciye mu gukomeza bizera no guteza imbere uburongozi bwiza École d'Antioche. Ico kiganiro kigizwe n'urukurikirane rw'ibiyago vyisunze Bibiliya ku bibazo bitandukanye abantu bakunda kwibaza bijanye no kwizera hamwe n'ubuzima rukristo.